Turabaye ikaze inshuti namwe bagenzi mudukurikirana muri ano makuru y'ikirundi yo kuri uno musi wa gatatu mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu JCTV. Amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hatunganijwe uno musi muri Seprodiric uruganda ku banditsi n'abamenyesha makuru. Ugo ruganda bakaba bariko barabira hamwe ibijanye n'ikiza COVID-19. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu makungu inkuru ivugwa cyane ni y'umugabo yaraye akubise ikofe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron. Ni inkuru muraza kuyikurikirana muri ano makuru. Aya n'ayandi mukanya mugume kumbonesha kure yanyu JCTV. Population Media Center ifatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu batunganije uruganda ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uno musi wa gatatu. Ugo ruganda rukaba rwabereye hano mu gisagara ca Bujumbura muri Seprodiric. Ugo ruganda rukaba rwatunganijwe ku ntumbero yo kuraba uruhara rw'umumenyesha makuru mu kugwanya ico kiza COVID-19 n'ibindi. Godefroid Nunzubumwe yimenyereza kumbonesha kure yanyu JCTV aratubwira uko vyifashe. Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo ifatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yatunganije uruganda rw'abamenyesha makuru n'abanditsi kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 ruheshi umwaka wa 2021 kuri Seprodiric. Intumbero y'ugo ruganda kwari kurabira hamwe ingorane zifatiye ku kiza coronavirus no gutorera hamwe inyishu kuri izo ngorane. Madame Claudette Ntisabirisoni ni uwujejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko COVID ni indwara y'ikiza yandukira cyane kandi irica mu gihe tutivuje hakiri kare. Akamenyesha ko uburyo bwo kuyanduza ari ubu bukurikira: umuntu agwaye ayanduza uwundi bivuye ku mate canke ibiseru bivuye mu kanwa canke mu mazuru, akabihereza umuntu atikingiye neza akoresheje agatambara gafuka amazuru n'umunwa, canke gukora ku kintu cakozweko n'uwanduye uyo mugera ugaca wikora ku mazuru canke mu kanwa utakarabye neza n'amazi meza n'isabune. Amenyesha ko ijambo ryo gukoresha mu kuvuga agafuka munwa dukwiye gukoresha agatambara gafuka izuru n'umunwa. Pacifique Cubahiro ajejwe kumenyesha makuru muri PMC akaba no mu batunganije ugo ruganda aratumenyesha intumbero ya runo ruganda. Twitega yuko amenyesha makuru ubwa mbere na mbere baronka umuco ku bibazo bitandukanye bafise mu kazi kabo ka misi yose ho gushikiriza inkuru itomoye, inkuru itohojwe abene gihugu. Rero kuba umumenyesha makuru afise amakuru akwiye nko mu bihe nk'ibi cyane cyane by'ikiza birafasha gutuma mu kibano hagwanya ibihuha, amakuru atariyo, kuko tuba dufise amenyesha makuru bafise amakuru ahagije bashikiriza bene gihugu kandi babazi aho bayakura n'ingene bayashikiriza mu ntumbero yuko twese dushobora kumva yuko ejo canke hirya y'ejo amakuru yatanzwe yafashije kubaka mu kibano, yafashije kwirinda koko Uburundi ikiza ca coronavirus. Tworangiza tubamenyesha ko ugo ruganda rwari rwatewe iteka na nyakubahwa muganga Akindavyi Cleophile arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura. Hari ibimenyetso ndanganzira bimwe bita feu rouge mu rurimi rw'igifaransa bitagikora muri kino gisagara cacu ca Bujumbura. Ivyo bimenyetso ndanganzira bikagaragara ko bimwe vyoba byarapfuye bitaramara igihe kirekire. Aho mugenzi wacu David Mugisha yaciye aratubwira uko vyifashe. Hari ibimenyetso ndanganzira bimwe bitagikora ivyo bita feu rouge mu kinyamazuru mu gisagara ca Bujumbura. Aho ni nko kwibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba, Avenue de la Science, Avenue de la Révolution n'ahandi. Hari mu rugendo JCTV yakoze kuri uyu wa gatatu kubigaragara ifa ry'ibyo bimenyetso birabangamira ingenzi narijya bari bamaze kubimenyera. Kubijanye n'impamvu bitarakorwa canke ngo bisubirizwe, twagerageje kurondera abajejwe uruja n'uruza turabakena. Biri mu makuru tuzogaruka ko hanyuma. Mu makungu hari umugabo yaraye akubise ikofe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron. Bikaba vyabereye mu majepfo y'igihugu ahitwa Drôme.
ubwo bubisha bukaba bwatewe ivyatsi n'abantu batandukanye muri ico gihugu ndetse n'abatavuga rumwe na leta y'Ubufaransa bakaba babiteye ivyatsi. Ni inkuru mushikirizwa na Hicu Burundi Sofoni. Sofoni kandi aratuyagira n'ayandi makuru avugwa mu makungu. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yarayakubiswe ikofe igihe yari mu rugendo rw'akazi mu karere ka Drôme kari mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'Ubufaransa. Nyuma yo gukubitwa ikofe abari bamucungiye umutekano baciye bigize inyuma umugabo yarakoze iryo bara ubuvugwa ko ari mu baharanira intwaro ya cami. Emmanuel Macron akaba yabandanije ibikorwa yari arimwo mu kugendera abanyagihugu, ariko abamucungiye umutekano bamugwa hafi gusumba kugira ntiyongere kugira icaba. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu akaba yamenyesheje ko atahura uwamukubise kubera ishavu amufitiye, ariko yiyamiriza ibikorwa byo gushaka gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Ivyaraye bibaye bikaba byarashafuje abanyagihugu bo mu gihugu cy'Ubufaransa, bamwe bakaba baciye baja ku mabarabara aho yari karaca mu kwerekana ko bamushigikiye. Inama nshingamateka aho yari ikoranye ikaba yariyamirije ibi bikorwa bigayitse byo gusinzikaza ubuzima, imenyesha ko demokrasi itarondererwa mu makofe no mu migere canke mu guterana amajambo ababaza. Abanyepolitike basanzwe bagwanya Emmanuel Macron nabo nyene bakaba biyamirije ingendo igayitse yo kugerageza gusinzikaza ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Abantu bashika kuri 2 bakaba bafashwe ku mvu z'amatohoza. Ku nshuro ya mbere kuva yimitswe, Joe Biden umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanga urugendo ku mugabane w'i Burayi. Urugendo rwiwe akaba yaruhereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Joe Biden akaba ashize mu ngiro umwe mu migambi yari yavuze igihe yiyamamaza, aho yavuze ko azogira uko ashoboye kose kugira senyere ku mugozi umwe n'ibindi bihugu, kugira bakomeze iby'ubudandaji, gukingira ikirere n'ibidukikije hamwe no gukomeza umutekano mu gukorana n'inteko za OTAN. Muri uru rugendo arimwo bikaba byiteze ko azobonana na Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Ibihugu barongoye bikaba bitacana uwaka kuvaho Donald Trump yatwara Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Umuhorano wa Putin na Joe Biden ukaba witeze cyane n'impande zine z'isi. Imigenderanire y'ibi bihugu ikaba igiye kunagurwa. Ukuza kwa Joe Biden ku mugabane w'u Burayi kugiye gutuma ubucuti n'igihugu cy'Uburusiya bukomerana cyane cyane mu bijyanye n'ubudandaji no gukomeza umutekano ku isi. Turabashimiye nshuti bagenzi mwariko muradukurikirana muri ano makuru, naho ubutaha ejo ku munsi w'umuhingamo amasaha nkaya.